ikibazo ngaha caramaze gufata intumbero y'amoko ivyo bose barabizi gushikaho mbere na bamwe ariko bavuga ko hariho nyabwoko ry'abatutsi yavuga muri ico gisirikare rero uravye bahoze mu gisirikare ca leta ya kera twita gisirikare ca bikomago niko twabivuga kera twebwe mugabo nticari ca bikomago cyari cy'igihugu kuko urumva komago yari umuntu yaragitwara gusa uravye ingene batotezwa ukumva ingene bafatwa ingene bicwa mbere hamwe bagafatwa n'abato bafashe ugasanga imbonera kure abapolisi barafashe umusirikare w'ipete rikomeye baramwicarisa ahantu kuri position baramupfungiyeho ukumviriza ibivugwa hirya no hino ko boba bari bashigikiye abari mu makartier yiyamirije ikiringo ca gatatu ukaraba namaze guhunga muri bo biraboneka neza yuko iyo ntumbero ihari mugabo simvuze ko ibi kibazo cy'amoko naho gikoreshwa arico sico barakigerageza ko cananiranye nabo nyene cyamaze kubata kwa amazi ubu ntigikoreshwa ariko cyarabayeho haba mu buzima busanzwe bw'abanyagihugu muribuka yuko bavuga ko amakartier yagize imigumuko ngo amakartier y'abatutsi byaravuzwe nta wengera ntwa mu Burundi ivyo birahari biriho imu vya politike urabona ubu barahiga n'abahoze muri CNDD-FDD bagiye bakurikiye niyo mbari bagiye bakurikiye ba Onezime bagiye bakurikiye umwe yahoze umuvugizi wa president twatunga Imana Rudasi abo bitwa ngo barabegere cyangwa barajaba barabakurikirana biraboneka mu gisirikare nyene mu gisirikare no kwicwa baricwa izo mvo rero zirahari nta guhisha umwotsi inzu yahiye ntibikunda dutegerezwa navyo nyene kubishira mu bibazo bitegerezwa gutorega umuti kuko biriho barahunze kandi bahungana n'irwanisho bahungira hagati mu gihugu barahungira n'inyuma y'igihugu mbere wosanga no makambi y'impunzi baragiyeyo